Iyi video niyo gutabaza ni umurundikazi afungiwe muri Arabia Saudite. Ngomba ndabumvishe ikiganiro cy'amajwi yandungikiye. Iyi nkuru igwiriyemo cane impanuro impera, natanze impanuro cane ku bantu bahura n'ivyago canke inyifato mwokoresha muri ako gahinga kanyaga nande murimwo mwebwe muri Arabia Saudite. Ndabasaba muyikurikirane gushika ku mpera kuko nabanje kureka aravuga, ariko jewe ivyo navuze kandi n'ukuri by'ingirakamaro navyo biri impera. Niwumva ukuntu yarungise ubutumwa n'ibintu biburamo n'ivyo yabwirizwa gukora kugira ngo atabagwe, ndazi neza ko ico bibafasha. Kuri runo rubuga rero, burya ivyo dukora cane cane ni kwigisha bashiki bacu muri Arabia, mumenye ukuntu mwigenza, bamenye ukuntu bigenza, bamenye gutandukanya icyatsi n'uruhu. Ndakuramukije cyane ko baba Daniel ndi n'ikiteretse ida umwe nabanza kugusaba impanuro, ibintu ndabifata vyoroshe none mwanya aho bigeze ndi mu gasho kuri ofisi. Mabuja yantwaye ahantu mu yindi nzu, iyindi nzu mbere ntarimenyereye kuza gukoreramwo, itari mu zo yahora antwaramwo, hama mpura n'ibibazo. Iyo nzu nagiyemwo sinarya sinaryama, hama icakurikiye nuko aje namusavye ko antware kuri ofisi, hama arambwira ko atantwara kuri ofisi baca bamfunga, ambwira ngo nemere ngo nkore neza, ngo ibigeragezo ngo ndavyihanganire, ngo akazi ngo ndagakore neza. Ariko rero kwihanganira kutarya no kuryama ni ikibazo kitoroshe. Hama mbere jewe ntanakimenya yuko yoba aciyumvira no kunkora kuri ofisi, ariko imbere yaho nuko yambwira yuko antwaye kuri ofisi baca bampana. Kandi yambwira yuko kubera imbere yari yarambwiye yuko ashaka ko nzoguma ndamukorera, niyo nzoruhuka gatoya nkaca ngaruka kumukorera. Rero yaragarutse arantora muri iyo nzu yari yanjanyemwo, antora ari ku mugoroba. Hama muri iyo nzu nari natwayeyo ibintu bikeyi ndabikurayo, ndetse ko nibagiriyeho isaha. Ngenda rero ndabijanye na mabuja acaca muhira. Ako gashakoshi nari mfise karimwo impuzu ndagashira mu cumba, hama aca ambwira ngo tubandanye tugende. Sinarinzi yanjanye, narinzi ko anjanye gukora kubera nari sanzwe nkora mu mazu menshi. Hama mbona anjanye kuri ofisi. Dushitse kuri ofisi ni kuvuga yarambesheye nyene. Hama jewe inyishu bampaye kuri ofisi y'ikibazo canje, kuko ofisi nari naramaze kuyandikira ndayisaba ubufasha, ndayibwira ko ofisi ikibazo. Ofisi yino muri Damama ntibigeze banyishura. Ofisi yo mu Burundi uyirongoye Fredi, nkiri muri iyo nzu ntarya ntaryama, naramwandikiye ndamubwira ndafise ikibazo, ndamusaba ati yapfuma abwira abo muri ofisi y'Idamama bazi kuntora bamfashe. Ico yakoze yaransavye amazina yanje, aransaba na foto, arambwira yuko ambonye anyibuka. Vyahereye aho nta nyishu yigeze ampa. Kuvuga ofisi yo muri Damama inyishu yampaye ni kumfunga. Bumvirije uwo mukoresha, jewe nta jambo mfise. Icyo bambwiye ko ntagira indero. Yego niyo nyishu mfise. Bamfunze ntagira ikambambiri, bamfunze ata kintu na kimwe mfise, kuko narimenyereye yuko ambwiye ngo tugende tuba tugiye gukora ahandi hantu.
nagiye uko nyene narindi kimwe natoye agashakoshi gatoyi karimwo umuswaro wonyene ntereramwo telefone tugishika rero kuri ofisi amaze kundega amabuja ico bakoze babanje kunyaka telefone hama baca bambwira yuko bansubize mu Burundi batansubije mu Burundi naho telefone bayifashe iguma kuri ofisi mabuja azoza arazana amahera kuri ofisi bayarungika nanje nguma ku kazi ntazosubira gukora kuri telefone nca ndababwira ko jewe ntasubira ku kazi ntagenda ku kazi ata telefone ntashobora gukora akazi rero baca banshira kuri ofisi naharaye umunsi umwe bukeye baca banjana mu gasho kuvuga bagiye kumfunga nambaye impuzu za ofisi nta n'ikamba mbiri nta n'ikintu na kimwe ejo gusa baranzaniye impuzu nkeyi ariko si ibyo nkeneye byose banzaniye nta n'isilipe banzaniye kuvuga byinshi biracari kuri ubu mu mama kandi simbona ko niteze kubironka umushahara nagize ngo ndabaza bambwira ko atandero ngira ibintu nk'ivyo ndagusavye umfashe bansabire ivyo bintu vyanje vyaba ibirato impuzu n'utundi dukoresho nyene nkeneye nshobore kubironka ko nk'ubu atakamba mbere ifise takifise ikibazo kandi jewe mfise nene yandikiye yuko nshaka ko bampindurira inzu je sinari nabasavye gutaha canke sinari nabasavye agasho ariko ntibigeze banyishura ndabasavye rero mumfashe ku buryo nshobora kuronka ivyo bintu kandi bishobotse nshobora no kuronka n'akazi mu yindi nzu kuko aho kwa mabuja kuwahora nkoresha jewe sinosubirayo ubundi nabwo jewe ntagira telefone sinzokora nopfuma ntaha mu Burundi ndabasavye mumfashe ko ngeze Imana nkaronka uwo muntu anteza telefone kuko kuva bayinyaka mbere kuva umunsi mabuja nyene antwara kuko yankuye mu cumba nibaza ati anjanye gukora ahandi ubona ko nyene yankoresha henshi ariko aca anjana ugutandukanye nuko yahora ntwara kuko ndi mu cumba yahora mpamagara akampamagara nkitaba ariko ho yaraje nyene ashika mu cumba kuko urugi sinagugara yari yambujije kugara araza nyene arinjira abanyene nk'uwuntora anshira imbere zanje ngo ambarabaya nca ndayambara gusa natoye telefone n'agasakoshi karimwo umuswara acanshira imbere yiwe gushika dusohotse hanze ingere yari karaba yuko ata muntu n'umwe nohava mvugisha kuko nari maze umwanya ntariko ndakoresha telefone sinzi ko na wifi yoba yari ikirimo toba yari yayiciye dushitse rero kuri ofisi arasaba ko banyaka telefone kugira ngo igume kuri ofisi bakambwira yuko telefone zoguma kuri ofisi mabuja akazarazana amahera andihira kuri ofisi ariko telefone ikaguma kuri ofisi je ntazosubira gukora kuri telefone nanje nkavuga toya je sinoja ku kazi ntagira telefone ntivyokunda ngira niko guca banshira mu gasho nyene bambwira ko ngayana ngo nerekanye ko nshavuye ku vyuma mabuja yambesheye n'ibindi ubona ko ntazi n'icarabo ntazi n'icongereza nyene mpora n'ibibazo kuvuga uwo mwanya nta n'ikamba mbiri ifise udukamba mbiri yanzanye nambaye twaraye ducitse kuko nyene nahitanye udukamba mbiri nagumamwo muhira nkoramwo muhira kuko nibaza ko ngiye gukora yego basa bandi barabafungana mu telefone ariko aca umurundi kazi bagaca bamfunga bayinyaze base nopfuba mbura ko negise ariko telefone ndayifise
nkaba ndi mu bandi simbe nakuwe mu bandi kandi nahoze numva ko n'abandi barundikazi bafunga baba babatse amatelefone bene kubera ko twe dufungwa twatse ibyangombwa nk'ubu jewe mfunzwe ejo baranzaniye uduhuzu ariko banzaniye udukeyi ntabwo banzaniye izo nkeneye ko hariho ibintu ibyangombwa by'umuntu adashobora kuba adafise mu buzima agiye jewe ndiko ndavyisabira ntawe ntumye kuko nk'ubu atarabo hano naciye ndamubaza ati none ni wowe nyene turiko turavugana kuko hariho abantu banyandikira ugasanga bariko bavugira uwundi muntu batabariza uwundi muntu naciye ndamubaza ati none ni uri kurivugira ni wowe nyene canke n'uwundi kuko bimbwiza kwibaza kugira ngo ndabimenye yaciye ambwira ati ni jewe nyene nta wundi muntu natumye kandi ni wowe mubona ku ifoto ni jewe ndiko ndavyisabira ntawe ntumye kuko nk'ubu atarabo dufunganwe nta bantu turi kumwe twoshobora kuyaga kuva banyaka telefone sinarose ingene nshobora kuyaga n'abo muhira ndetse ko uyu munsi bantwara umunsi mabuje yagaruka kunkura muri iyo yindi nzu yari yantwayemo nari navuganye n'abo muhira ariko ntitwari bwashike ku cyo gutabaza gusa bari bamaze kunsaba inomero za ofisi yo mu Burundi kugira ngo baze kubaza sinzi ko bagiye kubera mutoyi wanje yahinduye inomero yari yahinduye inomero ya WhatsApp inomero yari karakoresha ntayo nzi ku mutwe rero kubera ntafise aho ndayikura kubera byangombwa byanje babigumije ko yari ifise aho nari nayanditse natanze message ku muntu w'umubanyi kugira ngo amumbwirire ibyo ndimwo sinzi ko barabimenya kuko twaherukana ndababwira nyine ko mfise ikigeragezo c'ibyo gusenga ego niho twaherukana haraciye iminsi niye nabo nicuko nari nemeye kwinjira mu idini ryabo byose rero abo bavutse muri ofisi nibyo bambeshera ariko ico cyo gusenga nta nico bigeze bavuga gusa barondeye ingene bambeshera inshuti zanje hari ikintu ngomba kubanza kubabwira abantu muja muri Arabia Saudite cyane cyane ni igihugu c'abamizirima iyo kigiyemwo murabizi bikurikira icambere nuko wakwa uburenganzira kandi bwishi hafi ya bwose ibi kandi kubusanzwe binyuranje n'amategeko nubwo nabo babikora rero uyu murundi kazi ndakomeza kubasangiza ikiganiro ciwe ariko nkuko avyivugiye inyenda muvano yose nuko yaze kwinjira mu bamizirima ngo azarasenga kujya basenga ibi rero biratuma bakwanga je tuvugana ari abantu ngahamaze guhanura ababosi babo babasabye kwinjira mu idini ngo baze barasenga kujya basenga kuko birabanezera bakavyaga nkababwira tumiriza wowe kubita fenti babwira kwigisha ukuntu basenga hanyuma uzurasenga ubahenda wewe wifukamiye abandi bariko basenga bavuga ivy'ikimizirima wewe vuga ivy'Imana yawe nawe uti Mana yanje fasha Mana yo mwijuru jewe ibindimwo no buretwa sindabikunda wivugire gutyo hari kibazo se upfukame kujya bafukama ugire bijye bagira hanyuma Imana ntizobora kukumva mugabo kubita mask kugira ngo banezereze utwo dufaranga tubakureko niwagera mu Burundi uzogenda mu isengero ryawe rya Katolika canke mu bakizwa hariho hose upfukama uvuga ati
hariya nahora nakoze ushinge n'intahe ati nabayeho uko n'abandi bige mugabo ayo mafaranga barayabakuyeko ntaco bitwaye idini n'idini none abamizirima ntibakunda idini ryabo abamizirima ni idini ryiza banashaka ni idini ryiza mujyankiriki je sindi mu mizirima mugabo ushobora kuba mu mizirima wewe rero urumva bagusavye kujamwo bahende kugiyemwo ntubugiye muri budahera hanyuma wewe ni wavayo uzoce wisubira mu idini ryawe nuko bimeze so je nagenda basabe ntimuze muraheba akazi kubera ngo idini akubwiye ngo utabaye mu mizirima ntibikunda babigusavye emera kwanza no ku maseve ya hariho amaseve bagiye barampa abantu bamwe bamwe bashwanye n'ababosi babo bapfa yuko baze kwinjira mu idini ry'abamizirima kandi ugasanga kuri seve hari handitse ko yemeye ko ari mu mizirima akiva mu Burundi yageraho agacabanga mu Kristo ukabivuga nyene wavyimbye wibaza ngo baranezerwa oyaye ahubwo acha kubona nko haramu niko bavyita sinzi haramu nuko bakwita nguri mwana haramu rero urumva ni byiza ko bagusavye kuja mu idini yabo ukavuga ati oya ukabona barashavuye cyo vyemera ati erega ntavyo narinze ni munyigishe guse utwenga gose ubereke ko vyishimiye ubahende hari habona vyigishije ngaha baca baravyemera bajamwo uyu munsi ndazi muri commentaire muri ngaha mu bashaka mu shingira intahe ubabayeho neza bamwe bababwiye ngo ntakiri umushagara ngo n'umwana mu muryango ni beshi vraiment aha ndashobora kuvuga nk'abitwa sinavuga amazina mubwo nafise nka batatu nibuka neza aho rero mvuze abo kandi ndazi bashaka kuba barenga idini ntimuze mongere kuripfa ariko turabandanya twumviriza ikibazo ciyo majambo makeya singomba ko tumara umwanya munini hanyuma ahantu mfungiwe je sinzi ingene hitwa kuri ofisi barankuyeyo mbona mbafashe ibarabara hama mbona barakika basanga bamanuka je sinzi ingene hitwa je bantwaye kuri ofisi itariki 13 z'uku kwezi nyene ego umunsi umwe rero naraye kuri ofisi umugasho naho ndahamazeho nk'iminsi 2 ico ndindiriye ntaco ariko je kubera ko sinzi carabo sinzi n'icongereza ndetse nta n'igiswahili nzi rero hariho umukenya ahari akorera kuri iyo ofisi yavuze yuko yabwiye uwundi murundi bari bazanye ngira ngo umwanya mwaho yakora uheze ngo ambwire ngo yuko ngo jewe ngo ndi mubo bateguriye ngo kuzorungika mu Burundi ngo kubera yuko ngo ntandero ngo ngira ngo nerekanye ngo yuko ngo shavuye ngo narase gukora ngo je ngo nta kazi ngo nkora ngo narase gukora ngo ko ntashaka gukora ngo bashaka ngo kuzorungika mu Burundi umwarabu ntaburi vya kwagiriza hama ivyo vyuko rero ntagira indero kuvuga bavuze ngo nerekanye ishavu kubera nase gusiga telefone kuri office ngo subirane inyuma na mabuja ngo ngende gukora ta telefone mfise ngo kugira ngo mabuja ngo zozarazana amahera ngo bayarungikira kuri office ngo mugoje ntasinze subire gukora telefone mu ntoke jewe nipfuza ko bampa ibikoresho vyanje ivyambarwa n'utundi twankenerwa nkenera mu buzima jewe nipfuza ko bampa ibikoresho vyanje ivyambarwa n'utundi twankenerwa nkenera mu buzima turi kuri uwo muntu nakorera kuko je sishaka gusubira iwiwe nshaka ko kandi bampa iyindi nzu bampindurira inzu ngakora kandi ngakora mfise telefone ntafise telefone sinzokora sinobishobora kwa jenda zicanzanye sinazanwe no gufinata sindi umwana w'akayoya ivyo arivyo vyose ku myaka mfise icanjanye ndakizi ego telefone irafise umwanya wayo akavideo kandi nako nashatse kukwerekana iforome nambaye yo kuri ofisi yo hino ariko inyuma mu mugongo niho ibiboneka neza niba igihe bateguye cyo kumpana mu kumfunga giheze bampa iyindi nzu
nivyo nipfuza. Niho mvuga ko ntazi icarabu ndumva duke kuko bambwira ko telefone ntazoyisubirana isigara ku biro, ivyo naravyumva bandungika ngo tugende na mabuja, naravyumva narababwiye ni ana mafijo wari ana mafishuguri amaje ico wanyishuye ndacibuka ndakizi yego. Nagira ndababaze ko mwoshobora kubinsabira ko narigeze kubaha nomero ziwe, nomero za telefone yiwe narigeze kuzibaha, kuko iyo yabizana kuri ofisi ngira baba barabinzaniye, kuko ivyo yazanye barabinzaniye aho ndi mu gasho. None rero je ndipfuza ko nibisigaye yobimpa bikagumaho, naho ntazi ico ndindiriye muri aka gasho, basi umwanya ndiho mbe ndabikoresha muri aka gasho, basi nimba bazonyica nimba bizogenda gute ntavyo nzi, ariko mbe nabaye ndaronka ico nkoresha mu bikoresho bijanye n'isuku ndabangamira abandi, koje nta kintu mvise, kandi no kugenda n'ibirenge kuba mpagaze n'ibirenge naho nyene ntibinyorohera. Jewe nanza n'ibivyo bintu bishire kuri ofisi, kuko biroroshe kubona icumba yari yampaye ndashobora kuryamamwo mu gihe ndiwe, ico nashobora gushiramwo ibintu vyanje, nta kindi kintu ciwe cariyo, hariyo ububati bugaragara ata kindi kintu kiriyo, nta kindi kintu na kimwe cariyo. Rero yonzanira ivyo bintu vyanje sigarinda guhiga, niyugurura ububati arabibona, ibiri hanze y'akabati arabibona, ibikoresho impuzu n'utundi tuntu twose arabibona, namfashe abizana bishire kuri ofisi bashobore kubimpa. Yego muzaba mukoze. Abantu bo muri Saudiya gahemu mufise ingorane nyinshi cyane. Reka twumve. Amahoro neza, ndabaramukije. Je sinzi ko novuga ngo mwiriwe canke mwaramutse, tujanye n'isuku nyene yabe. Hano yakomeje gusaba yuko twomuronderera nyene twadukoresha ngo tujanye n'isuku, ariko hariho ama audio jewe nagenda mwishura mu by'ukuri sinabahaye, ariko nako ndabasangiza ibyiwe gusa, hanyuma namwe muraza kumubwira inama ico gukora nk'abantu mudukurikira, natande ko jeza gukorotira mukumva nandi ico navuze. Umfashe kuko hari udukoresho nkeneye ntafise, kandi sinshaka ko bangamira abandi. Hari udukoresho tujanye n'isuku nyene mutwambagwa, eka nyene mbere mvuge ati ibintu vyanje vyose ibirenga vyose biri kubona nkorera. Nagira ndababaze ko mwoshobora kubinsabira ko narigeze kubaha nomero ziwe, nomero za telefone yiwe narigeze kuzibaha, kuko iyo yabizana kuri ofisi ngira baba barabinzaniye, kuko ivyo yazanye barabinzaniye aho ndi mu gasho. None rero je ndipfuza ko nibisigaye yobimpa bikagumaho, naho ntazi ico ndindiriye muri aka gasho, basi umwanya ndiho mbe ndabikoresha muri aka gasho, basi nimba bazonyica nimba bizogenda gute ntavyo nzi, ariko mbe nabaye ndaronka ico nkoresha mu bikoresho bijanye n'isuku ndabangamira abandi, koje nta kintu mvise, kandi no kugenda n'ibirenge kuba mpagaze n'ibirenge naho nyene ntibinyorohera. Jewe nanza n'ibivyo bintu bishire kuri ofisi, kuko
biroroshe kubona icumba yari yampaye ndashobora kuryamamwo mu gihe ndiwe, ico ndashobora gushiramwo ibintu vyanje, nta kindi kintu ciwe cariyo, hariyo ububati bugaragara ata kindi kintu kiriyo, nta kindi kintu na kimwe cariyo. Rero yonzanira ivyo bintu vyanje sindarinda guhiga, niyugurura ububati arabibona, ibiri hanze y'akabati arabibona, ibikoresho impuzu n'utundi tuntu twose arabibona, namfashe abizana bishire kuri ofisi bashobore kubimpa. Yego muzoba mukoze. Umviriza ifise umwanya mwira wo kwakira amahera, mu gihe ata mahera iriko irakira jewe nta kamaro ndayimariye, kuko iyo birumva ko hari ivyo nkeneye, kuko irazi ko yanzanye ata kintu na kimwe mfise, sinahura igituma yongera ivyo, kandi nta bandi bo mu bindi bihugu mbona bagiriwe nk'uko nagiriwe jewe. Muri iyo yindi nzu yari yanjanye, muri iyo nzu yindi bari bagiye kumfungiramwo, kuko ahantu bavuga ko ndi mu gasho kagira kabiri, kuko n'ahandi hari mu gasho, ije nabonye hari mu gasho. Ubu unya igitandukanye nuko mfunganwe n'abandi, ubundi nari mfunzwe jenyene. Namfashe ampa ivyo bintu abishire kuri ofisi, azoba akoze cane. Iyo yanjana kuri ofisi akavuga ko atankeneye, ntaze kudendekeranya ivyo adendekeranya, ngo nasambuye amadinamo, ngo nirirwa nicaye ntaco nkora, ngo akazi kanje no kurya no kuryama n'ibindi vyinshi. Birya nyene bambeshera nyene nivyo yazanye kuri ofisi, ndetse yuko ndi muhira batambwira yuko ntakora, ariko anzanye kuri ofisi yaravuze yuko ntakora, akazi mfise ari ako kurya no kuryama, ata kandi kazi mfise. Mabuja rero niwe yamfunze kubera uko kuntu yadendekeranije. Iyo yavugisha ukuri ko atankeneye, anzanye kuri ofisi kubera atankeneye, nkuko bavuga ko batankeneye. Ofisi sinibaza ko yari kuncira uko kumfunga ataco nakosheje. Mbega ibibazo mwabantu mwe, mwumva twobimara gute mwabantu bantu munkurikira? Reka ndabigeze ngaha, ndumva sinobimara, ni byinshi cyane gose, byinshi gose. Ngo natahe muhira ngo nihahera indwi zibiri ngo ubu rero murumva ko ari kuri ofisi ubu. Neza, amahoro cyane. Ndagarutse uwo mwanya bigikunda ko mvuga, ndagarutse. Hama nagira nsubire nyene ndabibutse munkorere uko mushoboye, mukore ibishoboka vyose, muce ahashoboka hose, ahahita hose, kugira je nshobore gutabarwa, cane cane kuronka ibintu vyanje, harimwo impuzu, ibirato vyankenerwa, ivyo vyose ndabibone, harimwo n'umushahara ndabibone. Hama mutoyi wanje yamye kuri ofisi yo mu Burundi, ngo banamwakira banatevye vyanagoranye, ngo bamubwiye ngo nta kibazo na kimwe mfise, ngo ndi ku kazi, ngo natahe muhira ngo nihahera indwi zibiri, ngo atarantora ngo kw'iterefone, ngo azoca asubirayo ngo haciye izindi ndwi zibiri, ngo nta kibazo na kimwe mfise, ngo ndi ku kazi, ngo nimba afise ikibazo, ngo bamubwiye ngo bamuhe ngo inomero ngo zumukoresha, ngo nimba afise ikibazo ngo abe ari we yibariza, ngo ibibazo batazi ngo wewe ngo abe ari we yibariza ngo abimenye. Muri ivyo vyankenerwa vyanje hariho n'udusakoshi 3 turi ahantu nyene mu kabati, harimwo n'amahera 120 nari nsigaje kuyo nari nsanzwe nkoresha, kuko bari bambwiye kubera ko ivyo nakenera navyironderera, bari bambwiye ko nza ndasigarana amahera, rona yasigarana ayo mahera nk'ubu niyari ari muri utwo dushakoshi nayo nyene.
n'ukuri ndatakambye mumfashe muzaba mukoze ego aho abashoboye kuntabara taco bamariye nari nabizeye ko ubufasha muntabare mwebwe muri abavyeyi b'abantu bose mukora nibyo mutategerezwa gukora kandi abantu bagatabara ngo bamubwiye ngo kontre yanje ntayo babona ngo kubera ko ngo namaze kugenda ngo barabifuse ngo ntibigikenewe ngo ariko natahazi ko atakibazo reka ngarukirize hano byarangiye ngo n'izo nomero bari bamubwiye ngo bagire bamuhe ngo ataza bamuhaye ngo bamubwiye ngo kontre yanje ntayo babona ngo kubera ko ngo namaze kugenda ngo barabifuse ngo ntibigikenewe ngo ariko natahazi ko atakibazo gihari Mwaramutse neza mumfashe ntumunyi bagire muzaba mukoze mumfashe ntumunyi bagire okay reka rero ndababwiremo abantu munkurikira murumva ko uyu Murundi kazi afite ibibazo aha mushobora kwibaza ati ni kubera iki Daniel yafashe umwanya wo kutwumvisha ama audio yose hariho nawe ntabumvishije mwebwe mu bantu munkurikira mwumva ibintu ngaha binkenegwa nama ndabasaba mu gutabaza mwumva yabivuze ico ni cyambere mbanje kubabaza mubanze mu binyishure muri commentaire ico ni cyambere yatabaje mugabo ntiyigera atanga ibikenewe byose hano nubundi ico bigarukana n'igiki nsubira kuza hano hepfo nkongera kumubaza ngo mbwira amazina yawe ikigo cyagusafirishije mbwira iyo uvuka ati mpa fotokopi ya pasiporo mpereza nimero za bose wawe mpereza nimero za urumva ibintu nk'ivyo mpereza nimero za ofisi ivyo nivyo shangaruka kumubaza yafashe umwanya w'iminota ishika 100 atabaza nibyo kandi murumva ko amerewe n'abageze napfunzwe n'ubu ariko mugabo bya bintu bikenewe dusaba ntavyo yigeze avuga hano rero nshaka ko wewe wumvirije iyi audio nimba wayimaze nawe hakora ikigwa ndazi ko mutavyumviriza mugabo muje mugenda kumviriza bitagira akamaro icyo nejo wundi umuntu agutumye kumutabariza hera kumwirondoro uramutse nitwa amazina yanje yose yavuge papa ni naka na mama ni naka ndashima bikora neza navukiye aha ubu nabaha na ndi muri Arabia nasafirishijwe n'ikigo shitwa na uku kiri aha naha igihe iki ni tariki n'ukwezi ivyo wibuka ukabivuga ugatuma uvuga baso ukwezi n'umwaka ntaco ati rero muri Saudiya nenda hamaze igihe kingana iki ati aho bigeze rero ubu nari maze guhura kumara y'amezi aya nahuye n'ivyago ibi nibi naratabaje ibi ahereje ko nivyo acaherako naratabaje kuri ofisi yanje bakoze ibi nibi ivyo rero iyo bikoze gutyo nta na audio ndende ikenewe audio y'iminota 10 irakwiye canke 5 ariko uwagize nyinshi yavuga ingorane zose adondagura ivyamushikiye twavyumvise mugabo ubu biragoye kumutabara icyo tugomba gukora n'igiki rero namwandikiye ibi mvuze ngaha nivyo namusavye tugomba kumenya nimero z'uwo muntu twandikira inabuja hanyuma tumwandikire tumubaze twumve ndamuhamagara nyemereye ariko nimba wumva ari mu bazotaha nk'itike y'indege yo yarasohotse hoho ntaco tukimufasha kuko batabimusabiye bari ya nyene ntibikunda ikindi ngomba gusha namutekerera ni kumuha nimero za ambassadeur nimba tazafise ibi vyose ambassadeur yari kubikora mu kurangiza mu ntango nari namubwiye ati akivuga ko ufise ikibazo akimbarira ati we ndumva nocumpa nimero nkabandikira ariremesha kuko yarashaka akazi ngo yankono banzureke hanyuma bashaka kwita surprise ikindi cigwa rero kuri mwebwe iyo ubonye nyoko buja ahinduye isura agakora ibintu bidasanzwe mu nzu yiwe ntuzuhasiga ikintu na kimwe kuko ajya si kwa so si kwa nyoko tora ibyawe byose usohokanye yase mugwane kuko nta kibucera ntumukubite ukoresha ingufu tora ibyawe none kubuza gutora ibyawe kuko bajya ni babi urumva nabarara bati umuntu naramuzanye ndamugura ibihumbi 9
ni amafaranga menshi cyane gose, ni amafaranga arenga kandi 9,000 birarenga, ariko umenga ni 9,000 vy'amareyali. Ati ndamusubije mu Burundi atarankorera n'amezi 5 canke atarakora n'umwaka. Ati urumva bahomvye, aca ahitamo kukwaka agatelefone kawe, uduhuzu ufise, uturato, agatuma aza kubita muri kisi zibara mwiyarara kugira ngo ahomboze. Usohotse rero amafaranga yawe yashire mu mpuzu uyasigira nde? Telefone yitware, pakira ibege yawe n'impuzu zikenewe, genda uzitwaye niziwawe imisi yose, gushika naho urumva ko nabagize amakenga nk'uyu. Mugabo bwa bwoba no kwiremesha kwanyu vyatumye ibintu vyo bisigayo. Gira amahoro, ntubuze ico kuyemo ngaha, niyo mpamvu nabumvishije iyo audio y'uwo muntu. Igisigaye ndabandanya kuvugana nawe, turabikora icyo twamufasha. Murakoze. Abashimiye rero, ndazi ntimubuze ico mukuyemo. Mwumvise yuko umushiki wacu mwene wanyu yaratabaje, mugabo nukuri ntiyatabaje neza. Hari ibintu atitwararitse, hariho no kwiremesha yakoze imbere y'igihe mu kiganiro twagiranye, ari navyo vyamuviriyemo ko agera ahantu hageze uyu munsi arafunzwe. Mugabo ivyo namusabye nizere ko nivyaboneka tuzogira utundi tuguvu twiyongera kuzo twokoresha kugira ngo turabe yuko ivyo vyogera kure, ariko yotabagwa nkuko twama tubikora. Impamvu nkoresha iyi mvugo jewe nta nguvu mfise z'ikirenga, oya. Nubwo mubona hari ivyo dukora Imana igacira igira neza abantu bagatabagwa, urumva ntitwashobora kuyishima ngo twe tubikora, n'Imana ibikora. Niyo mpamvu n'ibyo tuba tugiye gukora ari umuntu aje ati ni muntu abarize, tugerageza gushira Imana imbere. Imana niyo n'undi izobikora, umuremyi niwe azigira ico akoze hanyuma bikagenda neza. Nuko rero murakoze, nizere ko mutabuze ico mukuyemo. Reka umunsi ndangize ndababaza wewe, muri iyi video nihe mpanuro wumvisemo? Ni ikihe cigwa iguhaye? Ni ikihe kintu ugiye guhindura nawe? Murakoze.